duhejeje gushikiriza ibikoresho abarongoye amasentare makuru y'igihugu ni ngabanwa igizwe n'amapikipiki 36 hamwe n'imashini nyabwonko 50 ni ngabanwa twahawe na nyicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo amasentare ashobore gukora neza na cyane cyane kwandika imanza binyarutse batabanje gucisha ku mpapuro nuvuga ko umucamanza ubu aho yo kubanza gucisha ku rupapuro urubanza doca yandika rimwe na rimwe agiriye ko ku mashini. Izi pikipiki nazo zizofasha gushika ku matongo gushira mu ngiro murazi yuko urubanza rw'itongo biba vyiza rucikiye ku itongo ahari ivyemezo ivyabona ababanyi bazi ingene amatati yatanguye neho imanza zicika neza. Rero bizofasha kunyarutsa kwandika imanza ibikoresho byongere bifashe no gushaka ku matongo gukurikiza imanza no kuzicira ku matongo. Ariko na cyane cyane nagomba nshimangire impanuro noha abagiye kubikoresha nuko bo bibungabunga neza ibikoresho bikoreshwa ico vyatangiwe nakivuze no gushaka ku matongo kugira ngo imanza zishikirizwe hanyuma zitohozwe ziri ku itongo. Rero babantu bakoresha ibikoresho bahawe vya leta kana ko ari vya leta bakabikoresha ko bitari abo oyo ngendo nuko boyiheba ibikoresho babungabunge bikoreshwe neza bikoreshwe ico vyagenewe. Nagomba mbere nongera nshime nkenguruke mu izina ry'ubushiranganje bw'ubutungane nkenguruke cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu kuri ingabanwa yaduhaye ni ingabanwa izodufasha cyane nkuko nabivuze ni ingabanwa izotuma ibibazo bitandukanye byo gushaka ku matongo cyane no kwandika imanza bitora umuti.